Bakunzi ba televiziyo Isanganiro kaze murano makuru yaranze iyi ndwi tiko turasozera tuyara ku ngingo zikurikira. Bamwe mu bashinga mateka barashikirije amakenga kubijanye n'ibigo vya Obuhana ARB mu gihe ivyo bisata vyahawe gukora inyubako zitanga ishusho nziza y'igihugu, ariko umushikiranganje wa mbere we hakaba avuga ko ashimishwa n'ivyaranguwe. Muri yindwi irangiye kandi twarababwiye bijanye n'ubukene bw'ibinyobwa bya Brarudi. Bagenzi bacu aho baciye mu bunywero butandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura baratubwira uko babisanze. Ido nido ni mukanya sangwa ikaze. Dase kubaha ikaze murano makuru inama nkuru y'abashinga ntahe iratera intege abarongozi n'abarundi gushira imbere no gutimbataza imico myiza y'ubutungane ukuri n'ubuntu mu Burundi kubw'urongoye ubwo gwego yabishikirije mu kiganiro n'amenyesha makuru ku munsi wa gatatu. Iyo mico yama ikenewe mu migenderanire y'abantu kugira ngo abantu bashobore guhangana n'ibitera matati. Adrien Sibomana akaba yamenyesheje kandi ko kubungabunga umuco w'abashinga ntahe ari ngombwa kugira ngo igihugu gishobore gushika kwiterambere tumukurikire. Ubu nyene turiko turavuga ngaha ntihabuze abantu bariko barafatana bagwana bapfa ibintu bashaka kugiriranira nabi, ntihabuze abantu bariko barashwana umwe avuga ati iki kimeze gutya wundi ati iki nuko. None abo bantu hari igihugu na kimwe kw'isi muzi coronka sentare ibacira imanza bigashoboka? Ico kibazo cibajije inyishu ico gihugu nta na kimwe cyo bishobora. Naco bagifise uburyo bungana gute n'abacamanza bangana gute, abantu mwe nabo babashinga ntahe baguma bakenewe kwama mu tuntu duto tumwe tudakeneye mbere no kuja muri sentare. Hariho nk'umuntu ashobora kuba yarayashwanye n'umugore hanyuma mugabo bakavuga bati reka rero tubigumize mu ibanga mugabo turondere umushinga ntahe canke abashinga ntahe ivyo bintu wewe baguhanure mazi yarenze inkombe. Ari naco gituma bavuga ngo igihugu kigirwa n'abagabo. Abagabo nabo bigenza nk'abashinga ntahe naho baba batatiwe, hanyuma rero bigatungana. Ivyo rero niko bimeze. Uwo n'umuco kuhava uhavuye naho twemeye ukahava twemera igihugu gipfe muga ntituzovyemera kuko ni igihugu caje dutegerezwa kubandanya dufata neza. Muri yindwi twiko turasozera twarababwiye bijanye n'ubukene bw'ibinyobwa bya Brarudi bwibonekeza ku bwishi mu bunywero butandukanye hano mu gisagara ca Bujumbura. Bene ubwo bunywero bakaba bamenyesheje ko batariko barakora muri no misi, bagasaba ihinguriro Brarudi kubatorera inyishu y'ico kibazo. N'inkuru tubaza mugenzi wacu Evariste Nzikobanya. Ubwo bukene bw'ibinyobwa vya Brarudi mu bunywero bwo mu mihinga itandukanye y'igisagara ca Bujumbura bumaze amezi 3 muri no minsi ngo butera bwunyuka, aho usanga atabwoko na bumwe bw'inzoga burangwa mu bunywero. Bamwe mu bene ubunywero bwo muri zone Rohero ya commune Mukaza bakavuga ko bariko bakora bahomba kandi bategerezwa gutanga ikori, guhemba abakozi no kuriha amazu bakoreramwe. Nagahombo kanini kuko turashobora gukora ntushobora kuronka ingene ushobora guhemba abakozi haba n'amarowayo ugasanga n'ikibazo. Igikoni biragira ingaruka mbi kuko iyo umuntu aje kugura akaproshete bisaba yuko aronka n'akantu ashobora kunywa kandi ikinyobwa cyo cyose yipfuza apana icabonye cyari cyo cyose. Mw'iki gihe rero kubera izinzu dusanzwe dukoreramo zisanzwe zizimvye makori ya obero kumuriha turi obero tukariha na meri mwene impango bene zimpango zisanzwe zinazimvye zimpango zo mwirohero tuguma turiko turariha ku itariki. Rero ni kibazo cyosanga umuntu ariko akorera mu buhombe gusa. Sabadandaza gusa bahahombera n'abihereza ivyo binyobwa vya Brarudi bavuga ko muri no minsi atamahoro bafise kuko niyo baronse ikinyobwa basanga ibicira rumurengera. Je nka jewe nihereza kanyobwa Amstel
mugabo amuseri kugira ngo uyironke n'akabare wowe ushobora kuja mu ukakironka icyo kinyobwa amuseri wigeze ku bihumbi 5 4 na 5 4 hamwe urumva ko buraseri nta uzi ikibazo byaba byarahuye naco kugira ngo abanyagihugu tubure ibyo binyobwa baba abihereza ibinyobwa vya Braludi canke ababidandariza mu bunywero nta kindi basaba Braludi atari ugutorera umuti ico kibazo. Buraseri twoyisaba icyo yokora yuko yokongereza ingufu igakora nkuko yahora kera kugira ngo abanyagihugu tureke kuguma tujuragirika bivanye nuko tuba turiko turaza kurondera icyo kinyobwa. Dusaba yuko bogerageza uko bahora babikora tukora ko amaproduit yose ashobora kuboneka kugira ngo dushobore gutunganiriza uwo ari we wese uwahora ahurumbira ngaha kuri aka kabari ko ku mpene ashobore kubandanya nkuko vyahora. Ikena ry'ibinyobwa vya Braludi rikaba rije ryiyongera kwikena ry'ibindi vyankenerwa nk'isukari, umuyaga nkuba, amazi n'amafaranga y'agaciro nkuko ababa mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura babivuga. Arakoze mugenzi wacu Evariste Nzikobanya bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka barerekanye amakenga kubijanye n'ibikorwa vy'ikigo Obuhana RB mu gihe ivyo bisata vyahawe gukora inyubako zitanga ishusho nziza y'igihugu. Ivyo bikaba byabajijwe umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Janvier Ndirakobuca mu gihe ariko ashikiriza ivyaranguwe na leta mu mezi 3 y'umwaka wa 2023 shira 2024 ku munsi wa gatatu. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi akaba yamenyesheje ko ashimishwa n'ivyaranguwe. Jamari Mayonga. Bamwe mu bashinga amateka n'abakenguza amateka barifuje kumenya ingene leta yakira ibikorwa vy'ikigo Obuhana ARB. Abere Gashatsi icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshinga amateka yifuje kumenya yuko ihangiro ryatumye ikigo Obuhana ARB bijaho vyoba vyarashitsweko. Leta y'u Burundi gihe yifuza guhindura ko vyari biri ikazana Obuha na ARB kugira bakurikirane cane ivy'inyubako za leta. Hariho objectif bagomba gushikako. None no munsi iyo objectif yo hangiro yababana ko bayarashitse. Sabine Ntakarutimana icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshinga amateka yerekana amakenga ku ikorwa vy'ico kigo Obuhana ARB aho abaza ko mu vyo bubaka koko baba bubahirije ivyo biyemeje. Ibi vy'ibitaro vya Nyabikere, ibitaro vyo muri za Busoni bitashoboye gukorwa canke biri ku pourcentage dutoyi cane. Jewe nkavuga nti none ko turi muri budget programme kandi guhera amahera leta ikoresha yemejwe na parlement icambera ari uko amahera yose aba yashizwe muri PTB yayokoreshwa. Nkaba mbona rero kuba batayangaje bagikoresheje nk'insiguro nkibaza nti ahubwo nyakubahwa mushikiranganje wa mbere bari kutubwira icatumye ataba angaje ni giki. Kuri ayo makenga yose umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yavuze ko hari igikorwa cyo gusuzuma ko ibikorwa vyahawe ikigo Obuhana ARB vyoba vyarazanye akarusho kugira hashobore gufatwa izindi ngingo zotuma ibikorwa bigenda neza. Aya makenga yose mwagize na twese muri leta twarayagize. Ndazi neza yuko inama shikiranganje niko ntibuka itariki yayo yasavye umushikiranganje mu vyajejwe harimo inyubako kwagenda akatugirira evaluation y'ibikorwa byose bikorwa na Obuha na ARB. Icyo gikorwa rero muri leta ziko turagikora kugira twevaluer les travaux à régie yabaye une recommandation du Conseil des ministres ko haba evaluation des travaux à régie zikorwa na Obuha hamwe na ARB kugira turabe yuko ivyo bikorwa hari akarusho vyazanye tubonye atakarusho vyazanye bimwe mwamye musaba vya reforme haboneke reforme yindi. Mushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca mu gusozera akabashikirije ko bashima ivyaranguwe na leta y'u Burundi mu mezi 3 ya mbere y'amafaranga leta ikoresha umwaka wa 2023 ushira wa 2024 aho bihaye amanota agera kuri 80 n'ibice 81 kwijana. Muri no makuru kandi yindi twiko turasozera twarabwiye ko hari ibintu bibiri biturika bitamenyekanye ivyari byo
muri byaturitse mu ijoro ryo ku munsi wa kane impande y'ivyuma bitanga umuyaga nkuba bita transformateur muri rw'igifaransa muri quartier ya zone Ngagara mu gisagara ca Bujumbura nkuko vyemejwe n'abajejwe intwaro icuma kimwe muri vyo ikaba carononekaye cyane nayo bikaboneka ko cyaturikijwe ivyo bintu bikaba byarafashwe ahashikirizwa abajejwe umutekano bakaba basaba ko umutekano wosumbirizwa n'inkuru twateguriye amagenzi wacu Placide niyo mwungere. Bimwe mu biboneka ahaturikiye ivyo bintu abahegereye bavuga ko vyasirana cyane ni nk'ivyavuye ku cuma gitanga umuyaga nkuba transformateur be n'ibinogo vyasize vyimbwe n'ivyo vyaturitse nko kwibarabara bita Kinyankonge hafi y'imetero ziri munsi y'ijana uvuye ku cicaro c'ubushikiranganje bw'intwara yo hagati n'umutekano be no kwibarabara Nyabisindu impande y'uburiro bita restaurant ya Kanovera mwene ubwo burira kavuga ko ivyo bintu vyabaye hagati y'isaha imwe n'isaha zibiri z'ijoro kuri uyu wa gatatu kandi ko byabasamburiye ibitari bike muri ubwo buriro buri hafi y'ihinguriro ry'amazi Jibu ariko turadandaza tubona ikintu gituritse nyene twe twaguye mu gahundwe komoka twirukanga ibintu birononekara ibintu yaramenaguritse ibintu birasanzara tweko turadandaza byose byarasanzaye rero uruhombo dufite ngane rugero ko rungana inzu yarasambaguritse ibintu birasanzara Nubwo turadandaza byose byarononekaye. Sivyo gusa urongo iryo barabara Nyabitsindu anasigura ko n'inyubakwa zimwe zamenetse ibiyo izindi nazo zatimigaga ni mu gihe Mohizi Wilson arongoye barabara Kinyankonge asigura ko transformateur ihari nibihegereye vyononekaye cyane ivyatumye n'umuyaga nk'ubucika gushika ubu. Bo ivyononekaye ni ikicuma cyahora gitanga amatara mu bene gihugu nga na yononekaye amaprafo abandi biyo ku miryango byaramenaguritse. Zose ziringa murako zitameze neza murabibona nga zarononekaye ibintu byo mu nzu byarononekaye umutekano wari saba vraiment ntangorane n'ubugizi bwa nabi gusa nkuko vyemezwa n'abajeje intwaro kuri ayo mabarabara umwe mu bikekwa ko ari mu baturikije ivyo bintu akaba yaciye afatwa ashikirizwa abajeje umutekano. Umwana yariko arakorera ngaho ku restaurant niwe yabonye ariko ararasa ikibiriti hakaba n'umupolisi yariko arahafungurira yambaye civile niwe yamufashije guca afata uwo muntu bamufatira kujya igrize. Ico dusaba nuko twosaba igipolisi bakakigwiza kwayo mabarabara nyene cyane cyane kwayo matarasi babona ko ariho bashatse kuza gutumbereza kugira baturire gisagara ngira bakore intu z'ubujagari hatabona. Ivyo bikaba biruko mu gihe aheze ikiringo kidashika indwi zibiri icuma gitanga umuyaga nkuba gisambuwe n'abatamenyekanye muri zone ya Musaga mu gisagara ca Bujumbura. Kuri ivyo igipolisi c'u Burundi akaba taco kirashima kuvuga kuri ivyo vyabaye. Makuru ajanye n'umutekano kandi haribonekeje ubusuma mu mazu amwamwe ku mutumba Mugoboka muri quartier Mutanga Sud muri commune Mukaza. Ivyo bikaba byatanguye kwibonekeza kuva mu mwaka wa 2019 ariko bikaba byongerekanye muri kino gihe bikaba byemezwa n'abanyagihugu baba muri iyo quartier cyo kimwe n'abajejwe intwaro kuri uwo mutumba bose bagasaba ko umutekano wo kongerezwa n'inkuru twaza mugenzi wacu honera muco. Muri ivyo bijoro bariko bariba uvyumva ari uko bagiye bamaze kurengana umuryango bagiye uhita usanga tibaranyivye. Bamwe mu banyagihugu baba mu gacimbirika Mugoboka ni muri quartier Mutangasi muri commune Mukaza ni ku mugwa mukuru w'ubutunzi wa Bujumbura bavuga ko bageramiwe n'ubusuma bukugwa n'abantu batarashobora kumenyekana. Abo biba ngo kenshi baza mu masaha y'ijoro bakiba ibikoresho bitandukanye nk'amateleviziyo ifungurwa n'amafaranga. Abo ngo kenshi barabomora mu kwinjira mu mazu nkuko abibwe babivuga. Hari mu masaha y'ijoro kwa gatandatu mw'ijoro hamabara dutwaye ibintu bingana amakazi ya harimo ruwayare harimo Amstel Primus Henekene badutwara n'umuceri hafi ibiro 100 by'umuceri ibiro 100 by'ibiharage badutwara n'ibihumbi 350 kugira binjire ntibabonye hari ahantu hari akagufuri gato y'ukubugaza imbere siko bugure ntibakugure mbere aho hantu ntihari habomoye muga baraciye inyuma baciye hejuru kuri korotire bashikira umuryango waho hantu bakora ko kajya kantu uzeye bashira mu igufuri kajya gapata bashira mu igufuri niko bamaduje ikintu kugira binjire indani. Twari tujyane mu ijoro baraje idirisha ararimena bararokora baracanga hanyuma baraje batwiba amatelefone yose yarasharijwe muri sala kuntu twige byaraduteye ubwoba cyane imbere ko biba twege babanje kwiba bajya bo bwihageje kumviriza abo barabizi ibintu byinshi
cyane gusumza n'ivyo twiwe batwivye. Abanyagihugu bibaza ko ubwo busuma guha buva ku bintu byinshi harimo umutekano udacungerewe neza muri ako gace, bagasaba abajeje intwaro n'izindi nzego gufata mu minwe ico kibazo kubera atamisi birihera batibwe. Umva ikibi cyo ngaha naho bakwiba naho utaka intwaro ugataka ipolisi nta nkwirikizi. Umva ari cokogwa nuko aha anye twarahorana position y'igisirikare ubu dufasha bakayigarukana kuko ico gihe n'ukuri ubusuma bwari bwaragabanutse. Kurabona ngaha anye haramarava abiri, imwe yegamiye isororezo rindi yegamiye umugoboka wa kabiri. Aha rero abasuma bashobora kuyo bakigiye tankomanga. Ndafise imirima ashika nk'ibiri, umurima nawo uteyemwo ibijumbu ntera nk'ahantu hatari hato nko kilometero cose, nteramwo n'imyumbati muga nasanze barandaguye iracari ubatu ntiyari bwagere no kwera. Urumva aho ubuzima buragisibije, ibijumbu bararanduye kandi biteze baterera hejuru ndetse baca baja no muhira naho. Urabona ko muri ikatiye atamuyaga nkuba uhari dufise no gutara uhari ucika ku munsi ku munsi, dusaba tworonka nk'umuyaga nkuba. Nibaza hamaze kuba habona hari umuco kuko umusuma iyo yozana na hose yoza abantu bamubona, nibaza ko yogira ubwoba hama rero ko ashobora no gufatwa. Icegera c'urongo ikartier Mutanga Sud Misigaro Abubakar aremeza ko ubwo busuma buhari, akavuga ko ico kibazo bamaze kugishikana kwa bakurira. Kenshi bakunda gukata amadirisha, ahandi ugasanga babomoye ibihome, bakimba ibihome. Cagomba ko bafise ibikoresho bishobora gukata amadirisha nk'ibisi ya meto canke nibindi, kandi umusuma w'ijoro urumva abategerezwa ko bafise ikigwanisho. Ico dukora twebwe nk'abajejwe intwaro, urabona abene gihugu turaterera ivyiyumviro n'abatware, ariko amategeko akava hehe hejuru. Ni kuvuga rero twe ntidushobora gushinga itegeko tutabanje guhabwa na zone n'abari hejuru ya zone. Icokorwa nuko borekura komite mixed de sécurité igakora, hama imaze gukora hakabaho no kugarukana iposition ya gisirikare ko ikaritiye Mutanga Sud dufise position imwe y'igipolisi ni nto cyane kuko ni quartier yagutse. Bose bavuga ko batarigira babona uko abo basuma baza n'ivyo baba bafise, bakagira amakenga ko bibandanije hari n'abazoshobora kwasiga ubuzima kubera abo biba bashobora kuba bitwaje n'ibigwanisho. Kuri ivyo rero umuntu umwe mu bagirizwa ubusuma mu mazu muri segiteri ya Mugoboka ku Mutanga Sud iri muri komine Mukaza ruminwe y'abajejwe umutekano, bikaba bivugwa n'urongoye komine Mukaza, aho menyesha ko kuva bamaze kumva amakuru y'ubwo busuma baciye bagirisha inama ababa muri ico gice. Florent Nkezabahizi akaba yamenyesheje ko yasavye ko umutekano wokongerezwa. Tumukurikire. Ni kibazo nyene kimaze imisi uhereye muri nondi twatanga kumva cyane abene gihugu bafise iyo myidogo muri nondwi, aho twaciye twihutira kuja kubaraba, turanagira n'inama nawe, inama y'umutekano kugira duhanahana ivyumviro twumve nazo nkozi z'ikibi aho zoba ziva. Umwene gihugu umwe muri bo yatubwira ati twege twaranabonye ahantu turamaze kubabona ahantu nyabasuma bo bava. Rero urabona commune yacu kumwe iteye ikikijwe n'inzuzi zibiri, Muha na Nahangwa. Muri Ntahangwa rero ariho hava abo bantu b'inkozi z'ikibi, abo basuma n'abantu tutugwi usanga batagira ico bakora, ugasanga bamwe usanga birirwa binyegeje mu dushamba. Rero baraturangiye ahantu baba bari, aho iyo bahejeje konona canke kwiba abantu, kwambura abantu n'ako barataha ku mugoroba, baca birukanga bajabuka mu ruzi Ntahangwa. Hiyo aho bashoboye kuturangira ahantu hari agatara k'ibiti tuya duti dukikije rujya ruzi. Turabasaba yuko boza baratubwira hakiri kare, bakavugana n'abajejwe intwaro hamwe n'umutekano muri quartier yabo kugira mwe n'ubwo busuma tuhagarike. Nivyo hari kirindiro cari kiri haruguru yaho gato, nicari kiri muri komine Mukaza, cari haruguru yaho gato mu mitumba yanamiye igisagara ca Bujumbura. Twarasabye ko abatukurira bo twongerereza ikirindiro ku kirindiro ca gisanzwe gihari, bo kongereza ko gatoya abajejwe umutekano kugira ukizura mwijoro bikorwe neza n'umugwi ukwiriye. Ego hariho uwo biketse bashoboye gufata. Ubu unyitwe twasabye yuko chef de quartier n'abanyumba kumi koko bo bari bamumenye
baramufashe baramutwara ku bajejwe Nyamiramabi mugabo basanga bamurekuye twaciye dusaba ko bo kwihutira kumufata bakamugarukana vuba bwangu kugira amatoza abandanye asanze yera bamurekure ariko dusanze yagirwa n'icaha niho duca duhereza uwo mugwi w'abantu bose bakorana kugira bahanwe hisunzwe amategeko. Ningaha amakuru yaranze indwi turiko turasozera aciye arangirira ndo ashimire mwebwe mwese mwariko murayakurikira mugiriwe byiza aho muherereye naho butaha.